Shalom, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo yongere abe hejuru y'ubuzima bw'umuntu wese ariko aradukurikirana. Yesu Kristo akugirire neza, akube hafi, akwiyereke mu maja no mu maza, ubuntu, imbabazi n'amahoro vy'uwaducunguye bibe hejuru yawe ubudasiba. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo yanesheje urupfu na kuzimu abe hejuru yawe. Turashima Imana yemeye yuko dutangura iyi ndwi amahoro kuri uyu munsi mwiza. Turashimiye izina ry'Uhoraho rihabwa icubahiro. Yesu akugirire neza, akugwanirire, akuneshereze, akubera ivyizigiro. Reka twumvirize intahe z'ivyo Imana yakoze, hanyuma tuze kumviriza amasengesho, dukurikirane intahe, hanyuma nze kubasengera. Yesu abagirire neza cyane. Ndashimira Imana kucyo yakoze. Nari mfise ideni rirengeye byarananiye kuriha, ariko ku munsi wa kane nagiye mbona Imana indihira iryo deni. Amen. None ndashima rwose, ndakuba amasi, naciye ndatamba kubera narayabuze. Wari warayabuze? Yego. We waje ngaho nagwaye n'ingwara nyinshi cyane. Yego cyane. Wari ugwaye ingwara zihe? Amafyigo. Wari tubwira uko vyari bimeze nuko ubu vyagenze. Ivyo by'amafyigo sinunama, siniruka, nagenda nyoboka buhoro buhoro, ariko kugeza ubu ndatambuka uko ngomba kandi nkiruka no mu murima ndakora kubisanzwe ntarengeje mugabo ndengeze ntanumva hari igihindutse mu mubiri. Ndashimira cyane rero iyo Mana. Waje ugwaye amafyigo? Yego. Ariko mwe murumva ibitangaza Imana ikora. Namwakiriye ajugumira umubiri wose. Amafyigo, agwaye amafyigo ntiyashobora no kunama no gutambuka, mugabo ubu ariruka, naho atoba akora ngo arenze kuko n'imyaka irimwo, ariko nawe hari aho udashobora kurenza, ariko Imana yamukijije amafyigo. Mana, ikindi nacyo nshimira Imana, burya mu gitondo naje numva nyene n'ubu ni munda, numva ndibwa nkinjira ngaha honyine uko baririmba niko naguma numva ntora mutende ahantu hari Imana. Amen. Ahantu hari Imana n'ukuri baza. Amen. Ahantu hari Imana n'ukuri. Ubu cyato ndagiterura neza. Bunda ubu ni sawa. Imana igira neza. Ubu nje ngaha weza atakira. Amen. Ushaka amahera uza ngaha. Ushaka amahera uza ngaha. Ahantu hari Imana n'ukuri. Amen. Komera Imana amashimwe. Mutama yaje ngaha adatambuka, ubu bimeze gute Mutama? Utekomeye. Ubu meze neza. Ni malaria bavuye kwa muganga, nsigira dutunini tubiri twonyene. Waje ngaha wicara ndavyibuka, utambutse santimetero uca wicara, ubu bimeze gute rero? Ubu bimeze neza. Kuwa mbere ho naringi bambye yusi uno muzi wacupa. Ariko navuze ati Imana niyo vyemera ko kaje kabuye waduhaye kugira ngo mfate Imana yanjye nzemere mu gisanga karakora n'uberanga karakora nuko ubu uratambuka neza. Uriruka iraturabe. Fata aho ugwaye, hanyuma ndagusengere, duhamagara Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana kwizegwa, uri Imana kwizigirwa, uri Imana imbabazi, uri Imana ubushobozi, uri Imana igira neza, uri Imana ikiza, uri Imana itabara, wera, wisaka ibyiza n'imbabazi, kandi ubera hose icarimwe. Ndasengeye uyu mwene data ariko aranyumviriza kuri uyu mwanya. Ndahamagaye ubushobozi bwawe, ndahamagaye imbabazi zawe, ndahamagaye ubasha bwawe. Mbanje kugushimira kuba murinzi ukamuzigama mu bihe bitandukanye. None ndamusengeye, ndamusabiye imbabazi n'ubushobozi n'ububasha bwawe
ngo bwongere kuba hejuru yiwe. Ndategetse impwemu mbi z'abadayimoni, ndafatamira impwemu mbi z'ikuzimu, ndafatamira imigabo n'imigambi y'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni, ndimuye ubushobozi bw'umwijima mu isi na Yesu. Ndamusengeye uyu muntu yaragwaye, ndamusengeye ubushobozi bw'Imana bumukize, ndamusengeye yakira ubutabazi bw'Imana, ndamusengeye yakira ubufasha bw'Imana, ndamusengeye yakira ubuntu bw'Imana mu izina Yesu, 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 yakire kubohoka, yakire kubohoka, yakire kubohoka, yakire kubohoka, yakire kubohoka, abohoke mu izina Yesu. Ikintu cyose gifasha ubuzima bwiwe, ingwara yose mubuhishije amahoro, igiteri cyaco cyose gifasha ubuzima bwiwe, turagifatamira mu izina Yesu, turagifatamira mu izina Yesu. Turategeka ubushobozi bw'ingwara, turahagarika ubushobozi bw'ingwara, turahagarika ubushobozi bw'ingwara, turahagarika ubushobozi bw'ingwara, turahagarika ubushobozi bw'ingwara. Mwami Yesu mubohore, 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 yakire kubohoka, abadayimoni bamurekure, ingwara yose imufashe murekure mu isi ya Yesu. Ubumene ku mutwe udahera, ugwaye mu gikiriza, ugwaye musi, Mwami nyagura ku ngoma mu nda, ugwaye mu rukenyerero, ugwaye mu mbavu, ugwaye mutwe, ugwaye mu gikiriza, ugwaye amaguru, ugwaye amaso, ugwaye amatwi, ndamusenge ufise imisonga itandukanye, ndamusengeye ugwaye mugongo, yakire kubohoka, yakire ubutabazi bwawe, yakire imbabazi zawe, yakire ubushobozi bwawe. Mana uko amasaha arengana, ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe hejuru yiwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo Munyanazareti, amen. Reka dukurikirane intahe zibitangaza n'ibimenyetso Imana iriko irakora. Yesu Kristo akugirire neza. Shalom.